urunani rw'amaradiyo mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Bose bafata icicaro hama tuje dusaba umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo acashikiriza igisabisho gitangurira bino bikorwa dushire mu maboko y'Imana. Inyuma yaho tuje twumviriza ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu tubone gutangura ibikorwa nyezina. Duhicubahiro Imana data se umwami wacu. Mana data wa twese se umwami wacu Yesu Kristo ushobora vyose uri mu ijuru. Turagukengurukiye ko uyu munsi wawutugabiye, turagukuriye ubwatsi mu ijuru no mu isi, icubahiro cose ni icawe. Mu ijuru nta yindi mana iriyo, no mu isi nta mana ihwanye nawe, ni kuzimu no mu kiyaga nta yindi mana. Tugushimiye ibi vyiza vyose watatse Burundi, tugushimiye n'uyu mwaka ugeze aho ugeze, ari kubw'urukundo wadukunze.
none tugushimiye na kino kibanza dukoraniyemwo kwarihuri. Turaguhamagaye rero ngo ugumane natwe, ingabo zawe zo mu ijuru zimwe zizi kugwana n'imyuka mibi zibe hano, maze ibisigo n'imyanda y'abarozi bibe kure ya kino kibanza. Ibisigo vyose vyiyagirize, abadayimoni bomoke, maze ijambo ryose riza kuvugirwa hano ribe rigenewe gukiza igihugu n'abarundi, rikize kandi n'ababa mu Burundi bose. Dusengeye nyene icubahiro umukuru w'igihugu ari hano muri twebwe, n'ijambo ryose aza gushikiriza rigira ikibanza n'ubukuba mu gihugu, rigire kandi ububasha bwo gutabara abarundi. Dusengeye umuntu wese aza gufata ijambo hano, ari ufise ikibazo canke ari ufise intererano, kugira ngo vyose bizokoranirize hamwe kugirira neza igihugu c'u Burundi. Dusengeye ibihugu bibanyi, dusengeye igihugu isi yose, twisabiye umutekano, twisabiye kuba muri wewe, hanyuma nawe icubahiro cose kiza kuguma ari icawe, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. La synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi.
synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi.
La synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Isaha zitatu ziruzuye neza turi ku igenekerezo rya 2026 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025. Ikaze ni gwanyu mwebwe mwese muriko mutwumviriza, turiko dusamiranira ku mugwa mukuru wa komine Muramvya y'intara ya Gitega, neza na neza ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe umwami, ahagira hasamiranire ikiganiro kidasanzwe kiremeshwa na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'abagize urwego nshingwa bikorwa rwa leta bakaba bari muri kino kibanza. Kuri uyu munsi rero nkuko yamabigira uko umwaka ugira urangire mu mpera z'umwaka, Sebarundi yashimye kuyaga n'imigwi itandukanye y'abenegihugu, baba abamenyesha makuru, abenegihugu, indongozi, abo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, eka nabo mu mashengero. Ni kiyago rero kiza kumara amasaha 4, kakaza kuba karyo kuri iyo migwi yose ko kuyaga na Sebarundi ku bisata bigize ubuzima bw'igihugu muri rusangi. Ufise akamubakiye arakamushikiriza, eka n'ufise intererano ahawe ikaze. Igice ca mbere rero ca kino kiganiro kigizwe n'ibibazo vy'abamenyesha makuru, kikaba kiza kumara isaha 1 n'igice gusa, kuko nkuko mubizi Sebarundi yaheruka kwakira abamenyesha makuru aho baganiriye ku kirimba kwa Ntare. Igice ca kabiri naco kiza kuba kigizwe n'ibibazo vy'abenegihugu, baba bari ngaha canke baza kwakura baciye ku mihora ya telefone, bakaza gutelefona ku nimero 77 719 467 canke 77 719 468. Aha mukamenya ko abakoresha umuhora wa Onatel batariha. Iki kiganiro rero kiriko gica ikibiriraho ku maradiyo yose asamiranira mu Burundi, imbonesha kure ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Imbere rero yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro, twifurize Noel nziza nyenicubahiro umukuru w'igihugu, tunamwifurize umwaka mushasha w'ibihumbi 2026 buca utangura. Nyenicubahiro ikaze ni gwanyu, muramutse n'abariko baratwumviriza. Murakoze cyane mwanya kubahwa mwese mukoraniye ngaha, ndetse na mwebwe barundi kazi aho muri mu ntara zose z'igihugu, ndetse n'abari mu mahanga, ndetse na mwebwe banyamahanga bari ngaha mu gihugu cacu. Umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, ndabaramukije amahoro y'Imana, nongera ndabipfuriza Noel nziza, ndetse ndabipfuriza n'umwaka mwiza mushasha twimirije, umwaka wa 2026. Umwaka ndabipfurizamo mwese kuroranirwa, kugira amahoro mu ngo zanyu, mutunganirwe. Ndanezerewe kubona uno munsi
dusubiye guhura aha navuga yuko turi nko haziko nk'abantu bagize umuryango wa bene Burundi bari hamwe muri urugendo turimwo rwo kurondera iterambere ry'igihugu. Twama twabivuze kandi tuzokwama tubisubiramwo, abarundi twese turi mu rugendo rurora ku gihugu giteye imbere. Iyo tuvuze igihugu giteye imbere ni ukuvuga yuko abenegihugu bose baba batunze kandi batunganiwe mu vyabo no mu babo. Uno munsi rero ko tubandanye urugendo, murumva yuko tutarashika ibibazo duhura ni vyinshi, mugabo kandi urugendo raruhisha kandi rusaba kuba ufise umutima wemera yuko tuzoshika, tukongera tukagira n'umutima wo kwihangana, tukihanganira ivyo duhura mu nzira, kuko mu nzira ntashobora kuba hatari bisebutse. Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana niho twama tubona ahantu Imana ivuga iti ntugire ubwoba. Iyo ufashe urugendo n'Imana ibizi bizoba ejo, nico gituma yabibwira iti ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe, nyemera gusa hanyuma ufate urugendo. Muri uwo mwaka rero turiko turasozera, muri urwo rugendo twahanganye n'ibitari bike. Ubwa mbere bwo murazi yuko igihugu gitegerezwa kwama gitekaniwe. Rero urugamba rw'amahoro n'umutekano ni urugamba rw'amaho, kuko ntituri mw'ijuru, ndetse twese turanabizi iyi si iriziziwe n'amashetani atari make, twama duhura nayo. Nico gituma mu mugambi w'amahoro ingabo z'igihugu, rwego rujejwe kwivuna basi n'abajejwe umutekano bama bagavye imisi yose. Nico gituma urugamba rw'amahoro nago rwamamwo kugira abantu bagume batekaniwe, bakore umutima uri munda. Mu bijanye rero n'umutekano, Uburundi ntibwicungerereye gusa, twaragiye no gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro n'umutekano. Murazi ko ingabo zacu zisanzwe ziri mu gihugu ca Somalia, zikongera zikaba mu gihugu ca Repubulika Centrafrique, zikongera zikafasha n'igihugu ca Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo naho nyene kugarukana amahoro. Turashima yuko rero izo ngabo zihesha iteka Uburundi, kuko aho ziri hose barazubaha kandi barabona yuko zikorana ubwira n'urukundo. Rero murumva yuko ingabo zirinda zikunda abanyamahanga, zikabagwanira zikabigura, ntizoreka rero kwigura igihugu cacu. Aha mu Burundi rero tushitse kuri uyu munsi igihugu gitekanye, kiri mu mahoro. Ariko rero iyo turi mu mahoro, nababwiye yuko shetani yoyo ntiyicara, kandi twame tuzi yuko aho hirya yacu ku mubanyi inzu yiwe iri kwirasha, natwe tuce twijajara rero ngo iwacu ngo rishobora gufatwa, na cane cane ko tuzi yuko hariho abama bariko barahigira Uburundi. Ariko ntihagire ugira ubwoba, ingabo zacu zama zigavye. Hagati mu gihugu naho nyene haraba ubugizi bwa nabi, ahaba ari abantu hamurunturuntu, haraba amatati mu bene gihugu, haraba n'abagizi ba nabi, abiba, abashobora gutata, birabaho. Mugabo turashima cane ko inyamiramabi n'abajejwe intwaro bama bakanuye ku buryo ata mudugararo uri ngaha mu gihugu. Mu bijanye n'ubutungane, nico kibazo mbere ndavuga yuko kidufata umwanya muremure, kubera ubwo rwego rw'ubutungane murazi iyo ruva. Kenshi nukuza turatahura ibintu, urwego
bw'ubutungane kera tukiri muri za ntwaro za Jyogora duhure cyari igikoresho. Twinjiye muri demokarasi rero ubutungane buteza gutunganiriza bose kandi ku neza y'igihugu. Guhindura rero ibintu ntibyoroshe, murazi yuko n'inzego z'umutekano twarinze kuzisubiramo gushasha, hanyuma n'urwego rw'ubutungane bikabuko. Ariko rero ingorane duca tugira nuko urwo rwego turunagura muga dufise ibirarane. Hariho amatati duhora tubona nk'abantu bazana imanza zo mu 1930 na kangahe, tukabona izo mu 50 na kangahe, mu 60. Murumva n'ibirarane vyinshi ku buryo rero musanga bitoroshe kubikora. Ku matati ya kera ibyo navuga ibirarane, haraje ubutungane bunywanisha, kuko iyo habaye ibirarane ntimugire ngo biroroshe, na cyane cyane ko ngaha mu Burundi habaye ubwicanyi gushika naho mbere no wahora yitwa umwicanyi ateba nawe akaba uwiciwe, bikaba uruvangatirane. Ku buryo rero ubutungane bunywanisha butereza kurondera ingene abenegihugu abarundi bumva yuko twese twahomvye, dutegerezwa kwikorera uwo mutwaro mugabo ukaba wakahise ntube uwubu. Rero hariho ujya mu mugwi wo kumenya ukuri n'ukurikuriranira utuma abantu batunganirizwa. Turaguma tubona hariho abari baranyazwa amatongo, ugasanga bayanyaze cyabanyaza amazu baranana gusubiza, muga benshi twabonye hari n'abagira ubwoba akavuga ngo hamwe bomenya ko ari jewe nagize ibi bava banyagiriza ko nari ndimo mu bwicaye bwabaye. Ariko uwo mugwi wo kumenya ukuri n'ukurikuriranira uragerageza ingene usubiza ivyanyazwe kandi mukaguma mubana mu mahoro, kuko twarabonye ko sabene gihugu babikora n'uburongozi bubi bwatumye ivyo byose biba. Nico gituma mu gusubiza ibintu mu buryo tubisubizayo mu bugwaneza atanzigo, abantu kandi boguma bafise inzigo yakahise. Mu butungane nyene twararavye turabona ingorane zikunda gushika, niho mwabonye duca dutangura gukomeza intahe yo kumugina abahuza mu mitumba, kandi twarabonye yuko ari ingirakamaro, kuko ubimanza ziduga mu masentare si nyinshi nk'uko zari ziri ubwa mbere. Tukaba twifuza yuko abahuza ahubwo bo kwigishwa cyane, bakumva ingene bashobora gutatura amatati mu kibano bitarinze kuja kugora mu masentare. Twarongeye kandi turatsimbataza inama nkuru y'ubucamanza, kuko iyo nayo ituma umuntu abona ko yarenganijwe ashobora kwitura urwo rwego rukamutunganiriza, na cyane cyane urwo rwego rurongowe n'umukuru w'igihugu. Kandi turavye umwaka twararenganuye abatari bake, n'abandi twasanze barira busema. Mu Burundi hariho abantu batemera intahe ahishize, uzokumva avuga ngo nzokuburanya gushikirahe, kandi nahati bafise ukuri akaguma ashaka kubandanya yunguruza. Twarabonye n'abandi bunguruza gusa kugira bazembagiza abo baburana, ugasanga rero iyo bishitse mu nama nkuru y'ubucamanza turabitohoza tukabiraba, tumaze kubona ingene vyifashe tugahamagara uwo vyega, uwo dusanze yararenganijwe koko tukamurenganura, uwo dusanze nawe arira busema tukamubwira ingene vyifashe tukamuha n'impanuro. Ubwo rwego rero nagwo nyene rurakora, kandi ruratuma n'abacamanza bahora barya ibiturire batarya ibiturire, kuko ababanzi bati naho norenganya noco rwangondagonde ruzoshika hariya imbere uburuhiro bazomutunganiriza, kandi uwo mucamanza tukaba tumuboneye ubusa. Nagira ndabamenyeshe yuko mbere urwo rwego inama nkuru y'ubucamanza twaraciriye n'imanza abacamanza nyene bigenza nabi. Hariho abirukanywe burundu, hariho abo twahagaritse ikiringo runaka kubera gusa
inyifato mibi baba baragize. Ubu rero tugiye hamwe twararavye no bwa mbere muri Burundi dukoranije inzego zitatu z'igihugu, novuga urwego nshingamateka na nkenguzamateka, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu n'urwego rw'ubutungane. Twaragiye hamwe twese turaraba ibibazo by'abenegihugu bafise kugira ngo turabe inyishu y'ukuri, inyishu nziza itomoye twotanga. Ku rwego rw'ubutungane rero twarabonye yuko hakiri agahaze, duca tubona ko twobitunganya gushasha. Twaratunganije ingene ubutungane buzoba buriko burakora guhera mu mwaka uza, kuko dushaka yuko urwego rw'igihugu hose hacaba urwego rw'ubutungane ruboneka. Twarabonye ko urwo rwego ntigwari bwaboneke neza. Ubu rero tukaba twifuza yuko haba mw'izone hazobaho sentare y'intango, sentare nkuru y'igihugu ibe mw'ikomine, sentare y'ungururizo mu ntara, sentare ntahinyuzwa iheze ibe ariyo iziraraba hose ingene hakora. Muga turifuza ko nk'ubu muvuze ikibazo cy'ubutungane muri iyi ntara ya Gitega, umukuru w'urwego rw'ubutungane mu ntara ya Gitega azoba bibazwa ku buryo amenya ibyabaye gushika mu mihana, akabibazwa kandi akavyishura. Niho dushaka gukomereza ubutungane, kuko kare wamenga ntibasinda bibazwa, bavuga ngo barigenga, mugo bwigenge bwabo ugaca usanga kenshi nubwo konona. Mugo ubu turashaka yuko ubutungane ruba urwego koko rw'ubutungane kandi rufise ababibazwa. Ico cari ikibazo c'ubutungane turoguma turondera inyishu. Turazi yuko hariho abafise imanza n'ubu z'ibirarane cyane bavuga bati bararenganijwe, twaba tubabwira bandike bashikirize imanza zabo. Nk'ubu ndazi yuko hatabuze abaje ngaha bibaza ngo tuje kuburana, tuje kwishura ibibazo by'abenegihugu, mugabo nta sentare ngaha icisasa. Twishyura ibibazo by'abenegihugu, nta sentare yaje ngo icisasa. Andi twari kuvuga duti sentare ntahinyuzwa irashashe harya ababuranyi ntibaza. Twaje kugira twumvirize ibibazo by'abenegihugu hanyuma dushobore kuvyishura. Uwo mwaka nagira kandi nshimire mwebwe abarundi mwese. Twaratunganije amatora kandi amatora agenda neza. Twaranezerejwe ndetse n'amakungu yaranezerejwe n'imyifato y'abarundi mu matora, aho mugenda gutora mu mutekano mwese muri mu mwumvikano. Ivyo tukabishimira rero n'abanyepolitike, kuko ubu biraboneka yuko bamaze gukura batakira ubusimbira hamwe. Abarundi mwamaze guca ubwenge, muramenya ko mutora imigambi mudatora umuntu. Rero turabibashimira ivyo kubona twagize amatora, ntihabe injyane mu bantu, ntihabe abarabana ijisho ribi. Mu bijanye n'ubutunzi rero, ni urwo rugamba rukomeye ko turora ku Burundi buteye imbere. Turashima cyane yuko abarundi bakuye amaboko mu mpuzu barakora ibigwiza umwimbu. Kugira tumenye ko abarundi bakoze, tubirabira ku makori n'amatagisi, tukarabira no ku ngene abarundi bariko barakora utuntu dutuma bonyene ubona yuko batanguye kugira imiryango yifashe. Mu makori n'amatagisi rero tuyaravye, amakori yaraduze cyane ku buryo twabona yuko amaze kubakurengako kuyo bari batoje umwaka uheze hararenga nk'imiliyaridi nk'amajana 3. Aho rero muca mwumva yuko abatanga amakori nuko baba barimbuye, abatanga amatagisi nuko baba baragiye gusuma. Ivyo byose vyerekana yuko amikoro y'abenegihugu ariko aratera imbere. Turaraba kandi inyifata ingene bariko barakora utuntu twerekana ko bateye imbere. Abarundi urabona ko ubu batangwe kuba bisuku, kuko kugira umenye ko umuntu yifashe umurabira ku ngene asa, ukabona ko afise isuku, ukabona ko afise agahuza atambaye ibishambara. Ubu rero biraboneka niyo umuntu ari mwibarabara akabibona. Turabona yuko mu minsi yahera abantu warabona yuko umenga mu maso ntibakeye. Turabona yuko abantu bakeye mu maso, mbere cyane uvuga ko Uburundi ari igihugu cy'abantu banezerewe. Turabibona kuko mperuka kugendera amakomine yose y'igihugu,
naranezerejwe cyane no kubona inyifato y'abarundi yahindutse. Turiko turaraba nk'inge n'abantu bagura ingendeshwa, hariho abavuga ngo Burundi burakenye, mugabo nk'ubu turavye nk'imiduga yinjiye mu gihugu yaguzwe mishasha irarenga n'ibihumbi n'ibihumbi. Turavye amapikipiki yaguzwe n'ibihumbi, abaguze amamoteri amwe y'amatara urababona n'ibihumbi. Caho hose bikwereka yuko bafise amikoro. Rero igikomeye ubu ni ukumenya gutunganya iryo tunga. Mbega ayo makori n'amatagisi turabitunganya neza kugira ngo biramire abenegihugu? Mbega tweho umwimbu twimbuye ibyo twarose ubwo ntitubisesagura tukaja mu nzoga z'ibiyayuramutwe? Hariho inzoga z'ubumara abantu banywa bakiyicira amagara yabo. Ibyo twamatiho turahimiriza. Hariho abadandaza bo bikenereye amahera, mugabo twebwe natwe ku rwego rw'igihugu dukeneye amagara meza y'abenegihugu. Iyo rero abantu babaye imborerwa, amagara yabo aca agabanuka cyane, ku buryo rero usanga n'iryo terambere turondera ridashobora kuza. Rero ku vyerekeye gutunganya ubutunzi bw'igihugu, nababwira yuko naho nyene twaragize ubwigoro bukomeye, cyane cyane nk'ingene dukoresha amahera y'igihugu. Ubu ku mahera ingene dutunganya amahera akora mu mwaka, amahera asohoka agiye kwerekana icyo agiye gukora. Nico gituma mubona hariho byinshi biriko birakorwa mutari mwiteze. Aho notanga nk'akarorero, muravye umuyaga nkuba ingene uri kuraba mwinshi mu gihugu. Umuyaga nkuba kuva mu 2020 tumaze kugwiza inshuro zirenga 3. Muravye ahahora twadugwati duto turamaze kwatsa utugwati twishi. Ubu twavuga yuko nta hantu hari amakomine hatashitse umuyaga nkuba, nawe utari bwashike ubu warashitse aho twara twita kure, kandi biratunezereza cyane. Aho hose n'uburyo bw'igihugu buba buriko burakora ku neza y'abarundi, gushikiriza umuyaga nkuba abenegihugu, gushikiriza amazi meza. Tuguma dukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umutumba n'umwe